by the way hari ubu video bwagiye burarengana ku marezo sociaux vuga nko kumuvejuru ndamita umuvejuru kwa jisho narabonye video yerekana Ben Nice atoye telefone ukuntu abitse telefone ariko sinamenye ati iyi ni yo telefone ya Doben cyane ni phone ya Ben Nice ukuntu yarayitoye wamenga harimo ubucabo so ivyo biri muri bimwe nabonye mu jare nyene mu video ya table hama ibindi navyo mu bari bahari sino kwitwa ngo Sabi canke ngo ubu ngo ni wari ariko bavuze ati kamemzi nabonye ku memere benshi baramuzi yitwa Shazele yarabajija arasana bamukwikira n'abajija ati ngamubona mwabonye naruvuze Nino G Sabi ndemubona tuvuze telefone twoyibaza benshi bashoye kuvuga Nino G ko ari we yitwaye ngo kubera ngo niwe akiri muto muri bo kandi afite imyaka mike kandi ngatana amafaranga menshi afise bo benshi bashatse kuvuga Nino G ariko nanje ngarutse ku yindi waguye uragaruka nguye nkagaruka Nino G novuga peut-être ko baba baramihenze Nino G ari pembeni baramubire yari yicaye kandi Nino G ari pembeni cyane ariko yari afite abandi bamwegereye bahariya mu Kanyosha Welcome my people, abakunzi ba Star TV, are you ready? Ndazi kuma mumeze fresh, ndazi kuma mwiteguye mumeze fresh sana. I'm Star Boy the Ship. I like to support everybody in our country. Don't forget, I love you too. If you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job, munakini banifuza kushigikira ibikorwa by'iwanje, mumeze fresh. Ndazi kuma mumeze neza cyane. Turi ku munsi wa mbere novuga yuko umunsi wa mbere tuvuye muri show ya The Ben yarimwo ba Bifarias barino je nabandi batandukanye ariko nanone ni ku munsi wa mbere aho novuga yuko twatanguye isomene cyangwa twatanguye iyindi isomene twaravuye bamega bavuga ngo icyumwe avuga icyumwe ntavyo nzi ntago ndumunyarwanda so turi kumwe n'umuririmbyi novuga yuko ntari buvuge mu izina n'umuririmbyi ariko arashaka yuko je tuzovuga ati turi kumwe n'umustar ukomeye cyane turi kumwe n'umu superstar ukomeye cyane ariko reka mvuga ati turi kumwe n'umuririmbyi novuga yuko ariko arakora ariko ashaka kubizamwo neza kugira ibintu bigende fresh twabonye ikiganiro yakoreye kuri Irebe FM ari kumwe na Alvin Smith nanjye ndavuga ati mupeti yasohoye indirimbo imeze fresh yaravuze ati mukuru wanje mubufasha kugira supportinge reka nanje ndababwire nk'abakozi ba Star TV imbere ko dukorana ikiganiro let me support uno mutipe let me support umurundi wacu let me support buri muntu wese w'umurundi akoze iki kugira mumuhe support kugira agera ahantu yifuza kugera kwera ko buri muntu wese agera ahantu mu gihe haba ari support zitandukanye haba ku mafaranga haba mu gusupportinga ibikorwa haba buri kintu cyose reka rero tumwakire araza kwidondora turaza kumubaza byinshi bitandukanye cyane ko ari ku nshuro ya mbere tumwakira mu bwa Star TV ikaribu cyane papa Yo, asante sana Star Boy. Umeze fresh? Umeze fresh. Ndabona umeze sawa. Akamikuru aza kumera nkukagumiza kugira hariya sound ntiguma ivuga chaka. Umeze neza ariko papa? Umeze fresh. Turi kumwe n'umuririmbyi ugerageje kumuraba lukiwe. Halo luki umuririmbyi na luki y'umuntu aririmba muri eglise na luki y'umujwere akabaho na ruki y'umuntu adandaza utwiwe nk'umukomersa hakabaho na ruki y'umuntu adandaza itomati two mu isoko lashi ariko ruki tubona imbere ya kamera novuga yuko ari umuririmbyi turazi yuko kuri Star TV dujisha abaririmbyi tugacisha n'abandi bantu bakora bitandukanye tubwira amazina buri muntu wese kuko je nshobora kuba ndakuzi ariko abantu gasanga ni bakuzi ndifuze ko tubwira amazina umuziki novuga yuko wahaye umuziki aho usanzwe uvuka turashaka kumva presentation iri complete kugira buri muntu wese ko aradukana kuri Star TV yumva tumurari mu bwa Star TV n'uyu nejo ni namubona nzomenya ko ari uwo karibu Shrama vampire isho boya delo the vibes tinari va mu rukoko igoye gutora ubwoko isho boya delo da bombo class bad band Burundi ntari va mu rukoko igoye gutora ubwoko yo ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi Adelar niyo ngabo Adelar nkaba nitwa ijyakazi kanje nako nkora ni
Adelo the vibes aka Mr TikTok wagwana yeah. Mr TikTok uheruka gushira hagaragara indirimbo ariko ku bantu bakuzi benshi bakuzi nk'umu memes bakuzi nk'umu dancer nibaza ko ari uko nk'umu dancer nepo meme nibigaze mu memes wewe oya mu dancer ugerageze akamikro rero tuze turaka umizamwe tuga control wahora uri umudanseri ariko no munsi washize igikorwa hagaragara ca mbere wagiye mu ma competition atandukanye ndibaza yo uri umudanseri waje mu competition de danse atandukanye cyangwa gatambira abaririmbyi batandukanye uno munsi hari abaririmbyi watambiye mu mashow atandukanye wigeze kubona ukuntu baririmba uburyo babikora muravuga ati wayi nanje ntokora nkabijya kugira mbe nkojya kubera ko no munsi turafise Orege n'umuririmbyi yigeze kuba umudanseri wa Alvin Smith ariko no munsi yarakoze arasora imiziki no munsi ya Dero nawe hari umuririmbyi baratambira avuga ati wayi nkoba ntashobora kuba nk'uyu muririmbyi like ubona atambiye ndiwa ndamaze kumutambira muri show hama Orege nawe waruvuze nawe turamaze gutambana so hari kera muri interna nyene byigihe gito nyene tu hama ibindi navyo ni bon nta wundi musitari ndatambira ariko muri kariye yanje yo gutamba byari bimeze neza ndashima Imana uko biri kose none munsi nyene ndashima uko biri hama nyene umuntu ntigera bura uwavuga ati ryanya aranyemeza tu haro wirefera ko kavuga ati no muntu arakase ni benshi bose bakora neza abara ibikorwa byakavuga ati ujyanye byenya arakora yewana je yuko ndashaka gukora nk'ujya ariko asumbyaho kure nyene narabico no musumbye yes turi kumwe na Dero the vibe ari n'amazina wihaye kugira umuziki wawe urabe ko arashobora kugera no munsi umusani ni izina Ujya izina ry'umusani izina riratuma umusani bamumenya hari izina ushobora kwita umusani bigatuma n'aba bantu batamumenya kubera ko ni izina usanga rigoye cyane gutora Adero ni izina wakuze ufise cyane utanguye umuziki waravuze ati reka nite Adero cyane hari igihe wigeze kugiyita iryo Adero hari ryari kubera icyo watoye Adero kubera ko turazi ko uno munsi uvuze Big Fire yazobona akazina gato kandi kumvikana mu bantu hari uruzina ushobora kwita ugasanga naba abantu bari mu bikorwa byawe ariko izina ntibaritahura bigera barifata muri bo izina ryawe ryaje gute so izina ryanje amazina nahawe n'abavyerumva ni Adela pleno yiwanje so rero urabizi nyene hari izina ushobora kuvuga izina umuntu kuvuga Adela kari complique ukuntu so ndashobora kugira akantu kari izi nyene gashobora korohera kuvuga umuntu wari wese ariko kandi gafite signification kandi kuri jewe no shaka kuvuga ati akagasigura iki kuri jewe kandi Adelo rero ni izina giwanje ni Adela umva Adel iyo o ni voyage ni udome rutangura izina rya mutonya wanje umukobwa okay ni Adela canke Adeho asanzwe Adero asanzwe avuka neza na neza mu ntara so navukiye mu ntara ya Karusi exactement ahantu bitwa mu Gitaramuka ikaruzi hari anye za ibuhiga ndahabona ibuhiga hari yaho se ndahabona rona centre nziza cyane narabonye rona banki na station ndamaze kuhagira cyane kandi ni na Karusi novuga yuko ni ntara Perezida asanzwe yororeyemo amafi ndahabona hari haborosha Karusi inyuma y'igihe kirekire tutako turabona aba artiste bo mu Karusi neza na neza no munsi umuririmbyi avuye mu Karusi aragarutse kandi niyo ba Bernice Dobe umunya Karusi nujya atwaye Prix Musique bro ujya atwaye Prix Musique nani ujya mu tipe w'agacuru bamutazira agacuru ariko bamutazira nawe ni umunya Karusi nawe ni umunya Karusi ariko we yikubitira za gospel zo guhimbaza Imana umunya Karusi uno musiri mu muziki n'umuziki novuga yuko utoroshe n'umuziki novuga yuko ugoye ukiza muri music hari byinshi wabwiwe hari impanuro wagiye urahabwa ushobora kuduhereza muri zimwe impanuro wagiye urahabwa na abana bari ati Adero no muziki umeze kuno niwitwara uko bizogenda uko so novuga nkuko nyene mu kintu cyose uragitangura ntubura abantu bakuba hafi akubwira bro
tihari yanye tinziri huma n'idahuma bimeze uku tihari yabimeze uku hari yanye nutaba umuntu yihangana nutaba umuntu uzicu ushaka gushikako nutaba umuntu nyene wemera bakakugaya nke numva mu muziki numva uri kurandira ama support na mahera ubufise ubonde biganiro canke mutavyemera kwihangana kuba zopfata kose ya uzosanga nyene uzocucika intege kwera bose bazokugara impano ntizigera zibura bakatubwira abambwiye neza kandi nanje aho ngeze ndabibona nkuko kandi shitse ngaho no munsi kubera nyene kwicisha bugufi imbere yanyu imbere y'abandi umuziki bakunze kuwita ngo umuziki ngo nuw'abanyarumogi none Adero baje mu muziki ari umunywarumogi nkuko bakunze kubivuga cyane wasanze ivyo bavuga atari ko biri bro kera mu Burundi ariko kera mu Burundi ugiye ruguru kavuga igiswahili bakwitwa kuri umunywarumogi kuri umusuma ariko barakivuga ruguru bakabona kari easy bakabona kari bisanzwe so peut-être ko abantu baba baratanze iyo look bakavuga ati umuntu agiye umuziki wa umunywarumogi canka barumu ariko abantu bose ntibaca bamera cyo kimwe nkuko kandi nabandi bakora izindi business habamwa afsingeso zibi no muziki nuko nyene hari ngo rumogi nubatarunwa avuga ati jewe nakaziki wanje nakazi kumuziki focus ku kaziki wanje hari nabavuga ati umuziki ngo ubaha abana canke kuba umustar ubiguhereza abana harabo umaze kuronka wewe mu gihe gito umaze utangwa je target wanje sabana target wanje ni business je nkora shaka umuziki wanje ushoboye kuntunga so target wanje si sabakobwa indirimbo imaze igihe kingana gute igiye hagaragara indirimbo yanje imaze 3 semaines ariko wavuze ko ari imwe ni statu oya ndi kuvuga indirimbo uheruka gusohoka niyo turi okay voilà imaze 3 semaines zirakwiye imaze 3 semaines indirimbo nubwo ko asohoye na video buri muntu ariko aradukurikirana hano bino bintu biko uravuga ni ibintu hazozgaruka kumviriza mu gihe uzo wateye imbere kubera ko iyo umuntu ateye imbere baraza bakagaruka ku bintu yigeze kuvuga kera ati buriye kire kiganiro yakoze ubwa mbere yavuze gute byari bimeze gute uno munsi ni Adero tubona wambaye umupira je sangwe fana Dinamo wambaye umupira uriko Dinamo why Dinamo kubera Dinamo n'umugwi wanje nkunda n'umugwi nawo wankunze niko novyitwa warankunze nawo ndawukunda nawo warankunze wagukunze gute akanoti watangwe kugakora kose tubwirira Dinamo impamvu yankunze niko nagiye muri competition yabo ni Dinamo challenge ndashobora kuba umwe mu batsinze iyo competition indirimbo yanje yitwa indirimbo ya Dinamo yitwa indirimbo la meilleure chanson de Dinamo donc urumva narashimiwe nanje urumva nari sanzwe ndawufana wabaye umwe mu bashimiwe cyane wabaye umwe mu bandi bantu benshi bashimwe washimiwe uri wenyene cyane washimiwe twari batatu ariko babiri bari kumwe je nanje ndi jenyene donc urumva babiri bari bakoze indirimbo bari hamwe umva muca mushimirwa muri babiri ibyahawe abantu babiri we wabihawe uri wenyene mbona ntitwanganije ariko ugiye kuraba ibyaronse babiri ubigaburiye abo baronse ari babiri banganya na je ivyo naronse ndumva ibyo nashase kuvuga yes wambaye Dinamo ariko no musi turi muri music ariko music kugira turonka amafaranga ni creation ni gukora cyane ni gukora ibikorwa byiza abarundi bose bashobora gukunda cyangwa bashobora gushima no musi Adero bariko arakora iki kugira wa murunda mwumvishe yuko aje mu kazi wa murunda mwumvishe yuko ejo ashobora kumurondera akamwikorako akamuha n'agafaranga nawe akinjiza karusi tukarima imiceri tukimbura n'amafi menshi so tomora ikibazo neza ubagije ico ndiko ndakora apare y'umuziki canke mu muziki nyene ndi kuvuga kuno ni igiki kintu ugiye gukora cyane ni igiki wowe kwemera buri muntu ariko aradukurikirana yumve yuko Adero ejo ashobora kumuha deal akaronka agafaranga ejo Adero ashobora kwiteza imbere bivanye n'umuziki uri gukora gute so cyangwa wifuza gukora gute the first nuko jewe fise ahantu ndiko ndaje fise target yiwanje fise indoto ziwanje no munsi ndiko ndapambana uno munsi novuga naba artiste benshi bataronka amahirwe yo kuza imbere ya Star TV so urumva ndumwe mu bariko barakora ndumwe mu bariko barapambana ibikorwa by'iwanje ndifuza ko bibikorwa bigera kure kandi najeho ko blending ibintu by'iwanje ko mpambana n'ibintu by'iwanje kandi baza n'uwo mpigiri ko
genda umukozi tu genda umukozi kandi no byemeza ko umukozi yani baguye hasi kweli witeguye guserukira Karusi neza ya apani Karusi gusa apana nka Bernice yaciye abiheba wumva baraza bakanyika jewe suguserukira Karusi baguma bigira hanze suguserukira Karusi gusa ahubwo jenzo serukira n'igihugu ya n'uguserukira Afrika birakunda man rega ya Karusi kandi harimbuka ngo have ibiharage byinshi ya so Jesse ndima gusa ntavyonze ariko nyene turarima iwacu turarima ya murarima isti kumwe na Deho novuga yuko uno munsi nimbura umuririmbyi uri nk'abaririmbyi nk'abandi uri umurundi n'abandi baririmbyi n'abarundi bisigura yuko mwese nimba hari amikare de musiciens mwese mushobora kuyihuriramwo kubera ko muri abarundi nisho novuga yabaye ya Deben havuzwe byinshi bitandukanye ariko nk'umuntu ariko araza MC na hata abantu benshi barakumenya ariko bazokumenya tubivanye n'ibikorwa uzogenda urakora nisho yabaye ku munsi wa gatandatu muri Eden haza kwibwa telefone ya Deben Samsung S30 guco aho binavuga yuko igurwa ni miliyoni 5 hari abaririmbyi batandukanye kuri table Deben yari ariko Asab hari Big Farias hari Rinoji hari Benice hari Pamela umukunzi wa Deben hari Deben hari n'umutipe yazanaye na Big Farias yari yambaye kabutura kuri wewe wabihaye ihe image wari umvise muri we warumva neza ko telefone yo bayibwe na cyane ko haba hari abasekirite pembe n'abandi batandukanye canke mu gihe yo bayibwe hari abantu bagiye baravuga ati mega telefone mu gihe yo bayibwe hagati y'abano bantu no wa umuntu wo kwagiriza telefone ariko nimumva nshaka kumenya muri we umaze kubona sekirite yari hari urabona yuko neza na neza telefone yo bayibwe canke hari amatoza wo waragize nk'umuririmbyi wumve yuko mukuru wawe yo yarakoze ico caco kwiba telefone live so sinovuga bo by the way hari ubu video bwagiye burarengana ku marezo sociaux vuga nko kumuvejuru ndabita umuvejuru kwa jisho narabonye video yerekana Bernice atoye telefone ukuntu abitse telefone ariko sinamenye ati iyi ni yo telefone ya Doben cyangwa ni phone ya Bernice ukuntu yarayitoye wamenga harimo ubucaba so ivyo biri muri bimwe nabonye mu bijare nyene mu video ya table hama ibindi navyo mu bari bahari sino kwitwa ngo Sabi canke ngo ngo ni bari ariko bavuze ati muri ahantu hari abantu batatu barashobora kubaza ati muri bano bantu nowe umuntu ubona yuko yo kwibino telefone ntituvuze ko ari we yayivye reka tuzane Sabi tuvuge Rinoji tuvuge na Bernice kuko na Big Farias ndetse n'ujya bari kumwe wari umuntu ngushobora kwibwira ko yabayivye telefone muri we ubona ari ndeyo bayicomo arakamemzi nabonye arakamemzi nabonye kumemere benshi baramuzi yitwa Shazeli yarabajija arasobanura mukurikira n'abajija ati ngamubona mwabonye naruvuze Rinoji Sabi nde mubona tuvuze telefone twoyibaza benshi barashoye kuvuga Rinoji ko ari we yayitwaye ngo kubera ngo niwe akiri muto muri bo kandi afite imyaka mike kandi gatana amafaranga menshi afise bo benshi bashatse kuvuga Rinoji ariko nanje ngarutse ku yindi waguye uragaruka nguye nkagaruka Rinoji novuga peut-être ko baba baramwihenze Rinoji yari pembeni we mubire yari yicaye kandi Rinoji yari pembeni cyane ariko yari afite abandi bamwegereye bahari mu Kanyosha bakati basatubi haba Bernice mvuze ngo bari mu Kanyosha none abantu bari bicaye kuri table ko yari Sabi ndetse na Bernice kandi Bernice yari hamande y'umugore wa Deben yari impande y'umugore wa Deben ariko navuze ko ari aka video atoye telefone agizemo sinzi nayo ashobora kuba yarayitaye ku bitari kwa Karabasasi twabandanje tubona ko telefone ngiri kirazunguruka mu Kanyosha sinzi ko ari bagiye kugurisha umuzigo sinzi ariko abantu amatwi yadusumira ngo telefone ngo yoba ngo itibwe ngo bira ahantu quelque part ngo akaba ari ya mitwiko y'abanyarwanda nyene baza bagira kugira bitwikira mbona byo byoshoboka kuko uri kuraraba akazi kumwene gakogwa ibyo bintu bya telefone mu bintu byabaye trend sana bituma show yabisubira bituma basubira kuvugwa bitumwa nundi muntu akurikirana izo asubira kumenya ko asubira kwibuka ko Doben akiri hino rya musi yari show ya VIP novuga navyo dinpa noshobora kuvuga ati peut-être kari base bakireye kugira show ya dimanche ronka abantu bategure show yindi uyu munsi kurikira navyo byoshoboka nico gihe rero abiswe ko Sabi canke Bernice canke ngo Rinoji ngarabasuma ngo niwe ngo yayiri ngo harimo ngo banowa ushikana harandira avuga ati ngo Rinoji ngo zane yo telefone ngo nimba rero wayitwara
gusura mu nziranje nawe ibintu byiwa aho cha ndavyumva ubwiye bwa jama bariko barategura inzira ya show yabo man. Yes, ariko ni show yabaye ku munsi wejo hari abaririmbyi batashiye kuri stage bivanye n'umwanya ari Big Farias ndetse na Rinoji abandi bagenda barahabwa umwanya muto ndetse na The Bene ntago yahejeje nkuko yari guheza bivanye n'umwanya. Kino kintu kiraguha image ya ariko ikintu gihari nuko guhera samwe abantu bari bahari bose ariko twagiye kubona image kimpa ni ikintu kimwe cyambere kwanza ndibaza eske umuririmbye nka Big Fizzo eske agenda kuririmba muri show aba yasinye contract imeze gute mu gihe sishobora gutahura ujya izina afise cyangwa ukuntu aba respect akazi kiwe ukuntu bose uko ndamwubaha ujya wumva ni legend gusa nkuko waruka imbagije ndacishura nyene kurande rw'iwanje sinahura ukuntu umuntu tuzi kuri afishe umuntu tuzi ati peut-être kaba afise contrat yasinye kategerezwa kuririmba kafise amahera yahawe kugira ashobore gukora akazi kiwe shobora gutahura kumwe ndashobora show iba umwanya babaye wararangiye bisigura yuko bakoresheje umwanya nabi urumva ico gihe naho sinzi respect y'akazi baba bagize ariko hari n'ikibazo cyabaye Big Farias batari bwamuha amafaranga aravuga ati je sinza kuririmba amafaranga yanje atabonetse nivyo biri mu bintu byataye umwanya aho naho ndavuga ati respect kuko ivyo navyo nimba muri contrat bavuganye ati Danger Stage aruko inoti yanje yose twavuganye kwiye ivyo navyo urumva nawe acagira uko yubaha akazi kiwe akavuga ati jewe mu kazi kiwanje nkora uko twavuganye uko contrat yanje imeze iyo biza kuba ukaburi nka Rinoji Rinoji novuga yuko yari chance ya kabiri arunsa abantu benshi kwera ko hari musique yigeze kuba mu Kamenge même sina bavuze ko yaririmbye ku buntu yaririmbye imbere y'abantu benshi cyane yari chance ya kabiri aririmbire imbere y'abantu benshi cyane yerekane yatara yiwe ya mpano shasha izo kuba nka Rinoji witeguye wapambanye uvuga ati uno munsi ndabica abanyarwanda n'abarundi je ndabamomora ishweka kirangira atakibaye so icambere novuga wambwiye ngiyo nza kuba nka Rinoji so iyo nza kuba nka jewe basi iyo nza kuba nka jewe adelo afisa mahiti novuga ati muri kijya kibanze nje nayo ndakiriye peteje so mu gihe jewe no abateguye ijya show tuba twaheje kukanoti kiwanje bankwirije byose bimeze neza cyambere urumva amasaha yo gutangura show jewe no vuga ati no ya respect nkashika ku mwanya bambiriye ko show itegerezwa kuberako kindi naco nawe uri umuntu nkuko wavuze Rinoji nawe nyene numva arafise indirimbo zimaze kumenyekana imwe Prayer ndetse na Legend nizo ndirimbo novuga abantu bazi afise n'izindi ndirimbo yakoze zimeze fresh kandi nyene umuntu ashobora kubyara umwana umwe babiri batatu ariko gasanga yiswe Papa Pascal kandi yahereye kuri ba Jamari kabisa of course biba donc rero ico gihe novuga Rinoji nawe kashobora kuba novuga ijya public yarayomvye man nimba kuririmba nawe imbere y'abantu bangana kujya novuga nawe n'ibindi bintu biba bitese nawe rero peut-être na staff yiwe ko ibifise ukuntu baragize negligence mu gukurikirana umustar wawe ati aja kuri stage sangapi eske bipanze gute akavugana n'aba MCT tuja kuri stage sangapi umustar wacu aja kuri stage ariko biragoye kuvuga ngo ni staff kubera ko yumvira umuririmbyi nka Sadu batanguye kuririmba agacasubira The Band none ngaho muri ico gihe uri muri ico kibanza nkuca wibwira iki muri ico gihe baba bagukashije Rinoji naraja kuri stage Babu naraja kuri stage Big Farias naraja kuri stage Entreta umwanya yashikiyeho wari umwanya yabwiwe donc urumva habaye modification y'umwanya habaye ikibazo cy'umwanya bivanye n'ivyo bintu byo kuri amafaranga biza gutuma mu DJ wa Diamond bamu umwanya munini harazundi mu DJ wo mu Rwanda w'umwigeme nawe ne bamuhereza umwanya bisigura ko umwanya wagiye uratakarira ngaho kandi kijya kibanza bari bazi neza na neza ko Satani kidashobora kugera bakivuze aho nuvuga yuko abafana baratiye akajagari baraza kuraba video nashyize kuri Star TV shoza kurangira nabi bivuze agenda shavuye vya danje so nibaze ko bitazosubira ariko reka dushimire nawe company kwera ko yateguye show nziza hari abantu benshi cyane yari ryoshe yes dogapera kindirimbo uheruka gushira hagaragara Denche turangiza ikiganiro kwa register kumubereka igisigaye nibaze ko muzogenda muramukurikirana ibyo azogenda akora nuwakora subscribe kuri Adero The Vibe nibaze ko igikorwa cyose azoshira agaragara kuzokimenya cyangwa ibyo azobari akora byose uzobimenya uzobikurikiranira hagufi reka ndabasaba kunzi ba Star TV mumushigikire n'amaboko yose buri kintu cyose yoba yifuza ugifise cyangwa ugishoboye gikore duhagapera hama
tuce duhita dusozera ikiganiro aza gutanga message hanyuma wifuze kwishikira buri muntu wese akorera kuri Star TV hama tuce turangiza karibu sana ko reka gato ndababwira kazina ngo bishobotse ndabahere mu mavina abana bari mwoto dance azonto skito mwoto speed nk'umuheto ngo pike mest faster ko kuba ndapukibura suko fise diplo fata pike nkakoresha my wisdom tete medita pike andika yeah let's go come on ko nzobikora gikoma uzuramvugira ndo nzobikora gikoma ndo mu rugendo nzirinda uruku ndo ni wishinga wa muro ndo zo kunyereza amaza gutema byo ndo nkira umukoma ndo naho nzosaza sinzogira kukiba ndo yeah thank you it's your boy Adero boy Adelo the boom club at the band Burundi nariva mu rukoki goye gutora ubwoko wagwani Mr TikTok Shona. Yes, hari message ufuza gushikiriza abakunzi ba Star TV no gusozera no shikiriza abakunzi ba Star TV nuko no basaba cyambere nkuko Star Boy yavuze ndakeneye support yanyu nanje ndi umwe mu gwaruka rujiko ragerageza gukoresha impano yago mu nzira yo kwiteza imbere ndakeneye support yanyu ndakeneye nguvu zanyu si bikorwa byinshi urashobora kuja kuri YouTube wanje nitwa Adelo the Vibes kuri Instagram Facebook mukaraba ibikorwa by'iwanje ngene mpagaze ngo ndacipapa ndacimama mu gihe noronka inguvu ziwawe mukunzi wa Star Boy TV ndazi ko byonshikana ahantu ku yindi level nkaba uwundi muntu kandi ndavyizeye wagwama people bakunzi ba Star TV nibaza yuko mugiye kumushigikira je numva mwe mushigikira kugira ibintu bigende fresh si byose abakunzi ba Star TV am Star Boy the ship I like to support everybody so mumushigikire kubera ko agiye gukora ibikorwa abikora mwebwe kugira arabe yuko mumushigikira kumbure arabe ko bishobora kumuha ubugari na cyane intara ya Karusi supporting Karusi ari amafaranga kandi ariyo n'ababoss bava Karusi bari bose boroye amafi ya president nibaza ko bafisa kanoti baze bagashire muri yo kugira dutemo amafaranga none Karusi seronse umuririmbyi mu supporting kugira tuzogume tuvuga ati ujya no muririmbyi wi Karusi ujya no muri ariko araduza ibendera ry'igihugu ariko twese turabarundi muri rusange thank you so much wakoze kuza Imana iguheza gihe fresh wagwa my people. God bless you. Yeah. What can you say, man?